Mwiriwe neza nanone ku banywanyi b'ibiganiro byacu kubatwumviriza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndabifuriza amahoro y'Imana cane, ndabifuriza kumererwa neza, kumviriza ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, baba abari imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri, igenekerezo rya 21/02/2025. Ikaze kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri no mbonesha kure yacu ane yanya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho, aragaruka kubiriko biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'uno mwanya, dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Hari amakuru by'umwariko aremere cyane duhejeje guhabwa n'umwe mu bari mu ishengero rikomeye cyane by'umwariko rizwi nka Eglise de Roche. Ni ishengero ry'umutambukanyi by'umwariko w'umuhisi Petero Nkurunziza, ni mama Buntu cange Pastor Denise Bucumi Nkurunziza. Arasanzwe azwi ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, nubwo yaragiye agwanywa n'abatari bakeya, benshi barashaka kumugandagura canga se kuba bo mutega bagaca baramugirira nabi, abandi barashaka kuba bo muhereza amashano. Uyu nguyu arazwi cyane kuba rero ari mama Buntu, aragira ubuntu budasanzwe, aratanga inama nziza ndetse by'umwariko n'ubundi burorero bugiye bitandukanye. Hari amakuru y'ibanga yamaze gushigwa ahabona rero y'ibyabaye kuwa Mungu, hari kwigenekerezo g'19/02/2025 kuri Dimanche, ni mu ndwi ihejeje gusozera. Hari by'umwariko igikorwa carabaye, by'umwariko yari kumwe n'abandi bakenyezi bagiye batandukanye, baca barasangira ndetse by'umwariko baca barashima Imana, baca barasenga. Ariko kandi igitangaje ni amwe rero mu makuru by'umwariko bivuga ko boba baravanyeyo ku bigendanye n'ubuhanuzi buremere cyane. Hari amakuru avuga ko rero by'umwariko ubuhanuzi bwoba bwarahagaragaye, by'umwariko ari ubuhanuzi buteye ubwoba cyane bureba igihugu c'u Burundi nk'uko vyoma bigaragara. Hongeye kuvuga ko rero mu Burundi by'umwariko hari abategetsi bashika muri babiri bagiye kuzokwitaba Imana mu gihe by'umwariko Burundi bwakomeza gukora ibiriko birakogwa. Yaravuze kandi ku ngwano abasoda b'abarundi bariko by'umwariko bararungikwamo ku butaka bwa Kongo nk'uko bizoma bigaragara. Ntiyari yarigeze agira icyo yovuga kuri izo ngingo ziriko ziravugwaho cyane mu menyesha makuru bigiye bitandukanye, byaba iby'u Burundi ndetse by'umwariko no mu bice bigiye bitandukanye ijya nino mw'isi. Yaravuze ko by'umwariko iryo ngirya ribara rikomeye cyane, by'umwariko yaravuze ko by'umwariko nta na rimwe n'ingabo z'Uwiteka zagiye ziratera zitahawe amabwiriza canga se amakuru n'Uwiteka ngo zibashe kuba zotsinda, icyo gihe zacaga ziratsindwa. Ngo ni nayo mpamvu ingabo z'u Burundi ziriko ziragwa umusubirizo nga ku butaka bwa Kongo. Yaravuze ko rero mu gihe indongozi nkuru z'u Burundi by'umwariko zitoca by'umwariko ziritondera ibyo ziriko zirakora, by'umwariko u Burundi buzoca by'umwariko buragwa mu manga, u Burundi kazoca bwakamo umuriro, u Burundi kazoca burahura n'injyane ziremere cyane. Aya ni amajambo ya mama Buntu. Hari bamwe rero bamaze kugenda barabyumva, barasigura ko ashobora kuzohura n'akaga karemere cyane mu biko birakogwa canga se mu bintu biriko birategurwa. Ariko kandi abandi baca barasigura ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko ibikomeje kugenda biravugwa by'umwariko bishobora kuzoca biramugiraho ingaruka. Icyakora yarasiguye yuko atabwoba na bukeya afise, avuga yuko yizeye Imana yo mwijuru. Uyu nguyu yaragwanyije by'umwariko muhe bidasanzwe nk'uko twama turabigarukaho, aho hagiye harategekwa yuko rero by'umwariko ishengero yiwe by'umwariko izwi nka Eglise de Roche ishobora kuba yo kugagwa, ariko kandi birangabiye by'ubusa. Yaravuze ko by'umwariko ata muntu n'umwe yokinga Imana itokinze, avuga yuko by'umwariko ata muntu n'umwe wo kugurura Imana ituguruye. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa by'umwariko cyane kwirahira rya President Donald Trump, yongeye kurahirira kongera gusubira muri White House asubiriye by'umwariko Joe Biden. Yamaze by'umwariko yari yaratanze ikegera kiwe Madame Kamala Harris kugira ngo arico citoza mu matora yabaye mu mpera z'umwaka uheze w'2024, bikaza kurangira Donald Trump abashije gutsindira ikibanza cy'umukuru w'igihugu.
n'andi makuru menshi akomeje kugenda aravugwa canke akomeje kugenda aradusumira. Ndabaramukije mwese, ndabahaye ikaze canke mwiriwe bivanye naho muherereye cyane, ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza amahoro y'Imana cane. Ndabahaye ikaze kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, abadukurikira bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza cane. Ndabahaye ikaze kuri mwese mutwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari by'umwariko Cibitoki, Muramvya, abari by'umwariko Bururi, Kayanza, by'umwariko abari Mwaro no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza cane. Ndabahaye ikaze kuri mwe mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bihugu by'abanyi, mu gihugu ca Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, igihugu c'abanyi c'u Rwanda, igihugu c'abanyi ca Uganda ndetse n'ahandi hose, haba mu burengero bwa Afrika, ubumanuko bwa Afrika ndetse n'ahandi, mwese ndabifuriza kumererwa neza cane. Kaze kuri mwe mwese arugambere ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe by'umwariko mu makuru n'ibiganiro tubandanya kwategura ndetse no kubashikiriza, ndetse by'umwariko n'abatwumviriza mwese mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ndabahaye ikaze. Amakuru n'ibiganiro byacu reka tuyatangurire by'umwariko cane ngaha mu Burundi, nyene ku vyama biratangazwa na Mama Buntu. Uyu nguyu arasanzwe arafise ijambo remere cane mu gihugu c'u Burundi. Uyu nguyu yaravuzwe cane mu menyesha makuru bigiye bitandukanye, mu nyuma y'uko rero umugabo wiwe yaramaze kugandagurwa. Nubwo rero by'umwariko havuzwe yuko umutima wiwe wo warahagaze giturumbuka, Petero Nkurunziza by'umwariko byaravuzwe ko yoba by'umwariko yarahawe ishano cyane cyane na Variso Ndayishimiye nk'uko vyoma bigaragara, ariko hari n'abemeza yeza yuko yoba akiriho, cyane yuko ata muntu n'umwe yabashije ko yobona ikiziga ciwe ngo gice kirasezerwaho nk'uko vyoma bigaragara. Hari amakuru avuga ko rero by'umwariko umutambukanyi wiwe asanzwe afise ishengero remere cane rikomakome cane ngaha mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura rizwi nka Eglise de Roche, risanzwe rirasengerwamo cyangwa se rirakoraniramo bamwe mu bategetsi bakomakome cane ngaha mu Burundi. By'umwariko bigeze no gusaba yuko rero ryo kugarwa cyangwa se agaca ararifatanya n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Agena Ndayishimiye, ariko agaca arabyagiriza kure. By'umwariko biravuga ko rero hoba harabereye ibitangazo biremere cane mu masengesho yarahabaye kuri Dimanche, hari kwigenekerezo g'19/0/2025 mu gisata c'abamama mw'ishengero nyene by'umwariko ry'Urutare, baragize agape nk'uko vyoma bigaragara nga muri Eglise de Roche. Baragize ibihe byiza cane, aho rero barafashe akanya keza ko gusangirira hamwe rero by'umwariko nk'abavukanyi, nk'uko rero igitabo ca Bibiliya kibivuga rero muri Zaburi y'ijana mirongo itatu na gatatu ku murongo waho wa mbere. Amakuru adusumira aravuga ko rero bahejeje gusangira, barafashe akanya ko guhana by'umwariko utuganuke baje bazanye, barangije rero baraciye bahimbaza Imana, hama bumviriza ijambo by'umwariko ry'umwungere mukuru rero Mama Buntu. Nawe rero by'umwariko yarababwiye ibi bikurikira: yarabifurije bose kuzogira umwaka mwiza wo gutoharira by'umwariko mu nyubakwa z'Uhoraho cane. Yarasabye by'umwariko kugira amaso asoma ibihe rero barimwo, bakamenya nico rero bakwiriye kuba bokora ndetse n'uburyo bashobora kuba bosenga, aho yavuze ko igihugu c'u Burundi kirushe, aho yavuze ko indongozi ziriko zirakora amabara aremere cane by'umwariko ku buryo rero Imana itazaca iraceceka, ndetse ariyo mpamvu ije guhana mu Burundi. Yarabwiye ko rero Uhoraho yabambitse umwambaro by'umwariko wo guhimbaza mu gushingo by'umwariko co kwihebura. Yabibukije ko rero bari mu mwaka w'amasengesho, kandi ko rero by'umwariko bosengera ibihwanye by'umwariko n'ubwami bw'Imana, by'umwariko ibisigaye bizoba by'umwariko inyongera, by'umwariko yabibukije by'umwariko ko ari umwaka by'umwariko wo gukundana, by'umwariko byarangijwe n'ijambo by'umwariko ryurongoye abamama, bongera biragiza Imana by'umwariko kubw'uyu mwaka mushasha w'2025. Yaragarutse kandi by'umwariko kubigendanye n'ibyo Imana yoba yaramumenyesheje, cyane cyane by'umwariko mu nyuma y'uko Uburundi buca buri mu bibazo biremere cane.
witegereje neza Uburundi buri mu bihe bidasanzwe mu bibazo biremereye cyane mu nyuma y'uko by'umwihariko ibikomeje kugenda biraba atayindi ntwaro nimwe byoba byarabayeho nga mu Burundi guhera ku ntwaro ya Petero Nkurunziza gushika by'umwihariko ku ntwaro by'umwihariko ya Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ibintu byarakomeje kugenda birazamba ku buryo budasanzwe ku buryo batari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko iyi ntwaro ya Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ikomeje guhura n'akaga gakaremere cyane. Yaragarutse ku bigendanye n'impfu z'abasoda bariko barapfiranga ku butaka bwa Kongo. Yaravuze ko nyine rya jambo nanjye navuze by'umwihariko ko nta na rimwe by'umwihariko ingabo z'Uwiteka zigeze zirajya gutera by'umwihariko zitahawe akaryo cyangwa se zitahawe by'umwihariko imisiyo y'uburyo bica biragenda. Akaba ariyo mpamvu gushika ubu ngubu rero by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara cyangwa se ibikomeje kugenda biraba ku ngabo z'u Burundi by'umwihariko ari ibintu biteye ubwoba by'umwihariko kubera yuko by'umwihariko u Burundi buriko burakora ibintu byihitiyemo kandi ari kimwe mu bihugu byarahoze by'umwihariko biragendana n'Uwiteka biragendera by'umwihariko ku bigendanye by'umwihariko n'amabwiriza by'umwihariko n'inama z'Uwiteka. Yaravuze ko nk'u Burundi by'umwihariko bwahoze burameze nk'Abisiraheli. Yaravuze ati nimwibuke igihe Abisiraheli bageragezaga gukora ibintu by'umwihariko ariko gushika ubu ngubu by'umwihariko bakaba by'umwihariko bariko barakora ibintu bishakiye. Icyo gihe by'umwihariko ntibyacaga birabagendekera neza nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusomera. Yaravuze ko by'umwihariko ingabo z'u Burundi zizaca zirashirira muri Kongo ndetse by'umwihariko mu Burundi hagacaraduka izindi njyane ziremereye cyane ziriko ziraturuka kuri politike mu nyuma y'uko rero ubwoko bumwe canke akagwi kamwe kariko karagerageza by'umwihariko kwikubira ubutegetsi mu gihe by'umwihariko kubigendanye n'Uwiteka by'umwihariko bifuza Uwiteka yifuza ko u Burundi by'umwihariko bwoca buraba igihugu cyiza, igihugu by'umwihariko cy'abantu bajya mu ijuru. Yaravuze nyamara yuko by'umwihariko indongozi nkuru z'igihugu zifise akaga gakomeye cyane ndetse ngo nibikomeza hari indongozi nkuru z'igihugu zikomeye cyane zibiri zishaka kuza kwitaba Imana cyangwa se zigaca ziracikana. Benshi baratanguye gutekereza by'umwihariko kuri Evariste Ndayishimiye by'umwihariko nk'uko byoma bigaragara ndetse by'umwihariko n'abandi bamwe bigereye cyangwa se umutambukanyi wiwe nk'uko byoma bigaragara cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko hakomeje kugenda haravugwa amakuru aremereye cyane agendanye n'ibikomeje kugenda biradusumira bigendanye by'umwihariko cyane by'umwihariko n'ibintu bikomeje kugenda by'umwihariko biragaragara mu bigendanye n'urugamba rukomeje kugenda ruhitana ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zararungitswe ku butaka bwa Kongo ariko nizo ziriko zirapfa ku buryo budasanzwe ndetse by'umwihariko zirapfa kurenza izindi ngabo izo arizo zose nk'uko byama bigaragara. Aya majambo yaje kuvugwa by'umwihariko n'uyu mutambukanyi by'umwihariko Petero Nkurunziza by'umwihariko rero zarongoye u Burundi. Benshi baravuze yuko by'umwihariko ashobora kuza kumukoraho akashobora kuza gutuma by'umwihariko ahabwa ishano canga agaca by'umwihariko arafungwa. Icyakora benshi bemeza neza yuko ngo apfa aca aravugana n'Imana agaca arakorana n'Imana ku buryo atabwoba na bukeya afise. Yaravuze ati nimwibuke by'umwihariko ubwo rero badusabaga kugara Eglise de Roche ariko nabamenyesheje yuko iyi shengero ya Eglise de Roche ari shengero y'Imana ndetse ari n'Imana yayiduhaye nga mu Burundi kugira ngo tujye turayiruhukiramo bityo rero ko ta muntu n'umwe afise by'umwihariko intumbero yo kuba rero by'umwihariko yayugara ngo bice biramukundira. Tugaruke kuri ko biravugwa Donald Trump yarahiriye nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho mu ijambo yashikirije by'umwihariko yavuze ko ibihe byiza by'amahirwe by'umwihariko Golden Age kuri Amerika bitanguye muri uyu mwaka. Yaravuze ko igihugu kigiye gutemba by'umwihariko itoto ndetse no kubahwa mu gihe c'uburongozi bwiwe nk'ubutegetsi by'umwihariko bw'umunyamahoro akaba n'umuhuza. Donald Trump yaravuze amajambo akomeye cyane kandi anegura ubutegetsi bwa Biden n'ingene by'umwihariko bwitwaye mu kibazo cy'amacimbirane by'umwihariko ndetse c'abimukira aho yavuze ko muri kino gihe igihugu gifise ikibazo cy'ikirere by'umwihariko kuri leta. Yarakomoje by'umwihariko ku ruhome rwa Mexico yari yemeje by'umwihariko kubaka acishije ku butegetsi muri 2016 ariko ntabigereko n'amatora yo muri 2020 by'umwihariko yavuze ko yibwe amajwi. Yavuze ko rero ikibazo cy'urwo rubibereye by'umwihariko yarangije ikiringo ciwe cari by'umwihariko cyatorewe inyishu ariko kandi ahavuye ibintu bigasubira inyuma bigaca birasubira irudubi.
ngo kuri leta yiwe rero bubatse by'umwihariko uruhome rwa kilometero by'umwihariko 321 by'umwihariko ariko by'umwihariko ntirwagira ico rukoreshwa. Yaravuze ko rero ariyo mpamvu kino gihe rero by'umwihariko azokwibanda kuri ico kibazo cabimukira kurusha iduga ry'ibiciro, ati kuko rero giteye umwitwarariko. Hari abantu nzi by'umwihariko giteye umwitwarariko uremere cyane mu matora. Ku matora naho rero by'umwihariko yavuze ko igihe yatsinda by'umwihariko ubwa mbere yari yarushije rero amajwi arenga miliyoni 9 abo bahiganwa. Ivyo vyemeza ko rero by'umwihariko ko byari by'umwihariko akatari bwaboneke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku matora yaho by'umwihariko yaravuze ko igihe yatsinda by'umwihariko ari umwe by'umwihariko mu bapreza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize amatora yagize by'umwihariko cyane by'umwihariko amajwi menshi, ati ubuho by'umwihariko yari menshi ku buryo rero by'umwihariko bitashobora kuyiba. Yongeraho koko by'umwihariko adatanze by'umwihariko ibyemezo by'umwihariko babigerageje muri rusange. Abagwizatunga bakomeye cyane hamwe n'abagenwe by'umwihariko kuja muri leta ndetse n'abahora rero by'umwihariko ari abakuru b'ibihugu bose bari bitabye urubanza by'umwihariko rwo kwimikwa by'umwihariko kwa Donald Trump by'umwihariko ku ngoro ya Capitol ni muri Washington DC. Igihe gito rero imbere y'uko Trump arahira, Joe Biden yaratanze itegeko ribabarira by'umwihariko bamwe mu bakekwa by'umwihariko ko bari gushobora gukorwaho rero amatohoza. Trump aramaze gushigikira cyangwa se gushika ku butegetsi. Mu ijambo yashikirije rero akimara kwimikwa rero by'umwihariko, uretse ko Donald Trump by'umwihariko yavuze ko yifuza kuba rero umutegetsi umunyamahoro akaba n'umuhuza, yarakurikije ko amajambo yibutsa umwumvikano by'umwihariko w'agahenge waraye by'umwihariko utanguye mu karere ku burasirazuba bwo hagati ya Hamas yo muri Palestine ndetse by'umwihariko n'igihugu cya Israeli nk'uko bizama bigaragara. Ariko kuri benshi by'umwihariko bamwumvise iri ryari ijambo ritoroshe ryibutsa ububasha bwa Amerika rero yuko ishobora by'umwihariko kongera muri kazoza rero, ndetse by'umwihariko n'ibimenyerewe kuri we byo kugabisha uwo wese by'umwihariko ashobora kwitambika imbibe nk'uko bizama bigaragara. Trump yise rero by'umwihariko umuhora mu mazi by'umwihariko wa Panama by'umwihariko Panama Canal impano y'ubusazi yeguriwe by'umwihariko Panama, yongera guhiga ko rero azogira ico azobikoraho. Ati buca by'umwihariko tuyisubiza niko rero by'umwihariko yagabishije ikigobe ca Mexico. Yaravuze ko rero mu gihe kiri imbere by'umwihariko kizoba kizwi nk'ikigobe cya Amerika. Harimo rero amajambo umengo by'umwihariko asa nayumvikanisha ko rero ku butegetsi bwiwe Amerika izoba igihugu kizigarurira imbibi, nubwo rero yaciye by'umwihariko ayakwirikiza vuba cyane n'ayandi avuga ko mu muhigo wa Amerika wo gushinga ibendera by'umwihariko ku rubibi rwa Maise nibyo bizoca birakogwa ko. Hirya yiwe gato aho yari Elon Musk yakiranye icyo gice rero cy'ijambo rya Trump n'agatwengo by'umwihariko cyerekana irya muzitsa bigaragara ko ryamunyuze. Trump yongeyeho ko gusubiramwo rero ibyo akunze gukanganyisha ko by'umwihariko azohasha by'umwihariko imigwi y'inkozi z'ikibi mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe, ko izofatwa ry'imigwi y'iterabwoba by'umwihariko y'abanyamahanga zizoca riratanga by'umwihariko agahenge karemere cyane. Ico atasize inyuma rero ni ukuduza amakori ku bigendanye n'ibidandazwa biva rero mu makungu. Ati tuzoshira amatagisi n'amakori by'umwihariko mu bihugu by'amahanga kugira ngo tugwize rero ubutunzi ku banyagihugu bacu. Ingene ibi byose bize rero by'umwihariko bigahura n'ico yemera atagukeneranya by'umwihariko ko rigiye by'umwihariko kwanka ejo ari heza hisi by'umwihariko. Donald Trump yaravuze ko kandi azoca arahangana ibibazo biremereye cyane byiganjemo ibyo mu Burusiya ndetse na Ukraine, ndetse asigura ndetse anerekana neza yuko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko ivyo bibazo bice birahagarara muri rusange. Yaravuze ko izo ntambara azaca arahangana nazo mu gihe gito cyane, ndetse akagaragaza neza yuko by'umwihariko yiteguye kuzoca araba umwe mu bategetsi bazohagarika izo ngwano by'umwihariko umunsi umwe nk'uko bizoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu yandi makuru.